Mwaramutse Thomas, mwaramutse abaduteza amatwi. Turayahera ku ntambara ibera muri Ukraine. Leta z'Ubumwe za Amerika igiye kurungika abandi basirikare 500 ku mugabane wa Buraya gukomeza umutekano w'inteko za OTAN. Ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bwa Amerika buvuga ko Uburusiya bwarungitse hafi inguvu zabwo nka zose kugwana muri ico gihugu ca Ukraine. Mu gihe Perezida Vladimir Putin yongereje ibitero, umutegetsi mu gisirikare ca Amerika yaragabishije ko Uburusiya buriko burarondera abagwanyi b'abanyamahanga b'abanyesiriya kubufasha kugwana iyi ntambara. Leta z'Ubumwe za Amerika uyu mwaka imaze kurungika abasirikare 12,000 biyongereye ku bari basanzwe ku mugabane wa Buraya, ariko Perezida Joe Biden abandanya avuga ko atamusirikare wa Amerika azohonyuza canke azokoresha indege mu kugwanya Uburusiya muri Ukraine. Ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bwa Amerika bwavuze ko abasirikare b'Uburusiya bagereranywa n'abarenga 150, hafi 100% ry'ubushobozi bwa gisirikare bw'Uburusiya bamaze kwinjira muri Ukraine. Amakenga arabandanya kwiyongera yuko igisirikare ca Odessa hari kivuko gikomeye cy'igihugu ca Ukraine gishobora kuzotegwa. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yaragabishije ku munsi w'Imana ko Uburusiya buri mu myiteguro yo kugaba amabombe kuri ico gisagara. Kuri aya makuru nyene ishiramwe mpuzamakungu ONU risaba umuhora wo gucishamwo imfashanyo zija mu bice birimwo intambara muri Ukraine. Umuyobozi w'urwego rwa ONU rw'ubutabazi Martin Griffiths yabwiye akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ko abasirikare mu bisagara nka Mariupol na Kharkiv ndetse na Melitopol hamwe n'ahandi bakeneye imfashanyo zihutirwa cane cane imiti. Iyi nama yakoranye mu gihe Ukraine n'Uburusiya bari mu biganiro ku ncuro ya gatatu yo guca umuhora w'imfashanyo, ariko Uburusiya bwavuze ko butaronse ibyo bwari bwiteze muri ibyo biganiro. Griffiths agasaba ko impande zose zigwana zikwiye gukingira abanyagihugu n'inyubakwa zabo mu gihe barasana ibisasu muri Ukraine. Avuga ko ONU yarungitse intumwa zayo i Moscow mu mubonano n'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bw'Uburusiya kugira barondere iyo nzira y'impunzi. Nayo hano muri Leta z'Ubumwe za Amerika abategetsi muri leta ya Florida ni mu manuko bwa Amerika barafasha bimukira 356 b'abanya Haiti ejo ku munsi wa mbere bari binjiye muri Amerika baciye mu ibahari ku munsi w'Imana. Abategetsi bavuze ko 158 baruhiye guca bita mu mazi baroga gushika ku musenyi, abandi 198 bahitamwo kuguma mu bwato. Bavuze ko bisa nuko bazanywe mu buryo bwo kudandazwa. Abo bimukira bagize umuco wa gatatu w'abanya-Haiti abategetsi ba Amerika bafashe bariko baragerageza kwinjira muri Amerika mu ndwi imwe gusa. Ku munsi wa gatanu abasirikare bakorera ku nkengera z'amazi barafashe abantu 123 bari mu bwato butoya mu izinga rya Bahamas. Naho ku Imana uheze naho bafunze abandi 140 barenga muri iryo zinga nyene rya Bahamas. Ku mugabane wa Afrika abantu bashikira 5 barafuye mu ijoro ryo ku munsi w'Imana baguwe ko n'igorofa i Abidjan ni ku mugwa mukuru wa Cote d'Ivoire. Abajejwe kuzimya imiriro bavuze ko abandi bantu 13 bakomeretse kandi ibikorwa bikibandanya byo kurondera abandi boba barahasize ubuzima. Iyo nyubako y'amagorofa 4 agerekeranye yasenyutse mu ijoro ryo ku munsi w'Imana rishira uwa mbere. Umushikiranganje wa mbere Patrick Achi yavuze ko amatohoza y'iryo sanganya yatanguye kandi abazokwagirwa bazobihanirwa by'akarorero. Ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa kabiri iyindi gorofa yariko irubakwa yarasenyutse aho nyene ya Abidjan hafa abantu 7. Nayo muri ONU raporo ya ONU kuri Afghanistan ivuga ko intambara hamwe n'ibitero ku basivile byagabanutse kuva abatalibani bashitse ku butegetsi mu kwezi k'umunani umwaka uheze, ariko iyo raporo ikavuga ko agateka ka muntu ku banya-Afghanistan benshi gahungabanywa birenze urugero. Iyo raporo ivuga ko ubwicanyi indengerabutungane ku bahoze muri leta yakuwe barimwo abacamanza, abashingwamanza,
cane cane ab'igitsina gore babandanya bahohoterwa. Komiseri wa ONU ku gateka ka muntu Michelle Bachelet yavuze ko abatalibani bishe abaharanira agateka ka zina muntu muri ico gihugu harimo ndetse n'abakora mu bimenyesha makuru, abandi nabo bagafungwa ndetse abandi bakanyuruzwa amazima yonkwe. Michelle Bachelet avuga ko hambavu y'ayo mabi abantu hafi imiliyoni 200 no kuvuga ica kabiri c'Abanyafghanistan bahanzwe n'ikigoyi. Ibi byatumye abana bakoreshwa bagashingirwa bakiri bato, abandi bakagurishwa kugira abavyeyi baronke ivyo bafungura. Ambasaderi wa Afghanistan muri ONU i Geneve avuga ko igihugu ciwe gihanzwe cane n'ibihe bitoroshe kirimwo, kandi ko gukingira Abanyafghanistan bikwiye gushirwa imbere ya byose mu bikorwa by'ishiramwe mpuzamakungu ONU. Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Nshuti banywanyi, mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet wa@radioyacu.voa.com, kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio Yacu. Naho ku maradiyo yanyu mu Rwanda turavugira kuri FM 104.3, mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, metero 31 na metero 41. Kuri iyi tariki ya 8 y'ukwezi kwa gatatu, isi yose irizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe umugore. Impunzi z'abarundi bari mu nkambi muri Tanzania nabo bawijihije. Kweli musi mukuru w'abakenyezi, yego nivyo, iyo tariki ishitse turayihimbaza mugabo ntibigenda nk'uko twatubishaka. Aba ni bamwe mu Barundi bahungiye muri Tanzania, naho u Rwanda rwaraye rufunguye imipaka yarwo yose yo ku butaka. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, ntimujye kure, muracyari kumwe na Thomas Kamirindi. Nkuko nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi, kuri itariki ya 8 y'ukwezi kwa gatatu, isi yose irizihiza umunsi mukuru mpuzamahanga wahariwe umugore buri mwaka. Ugeze impunzi z'abarundi bari mu nkambi za Nduta na Nyarugusu muri Tanzania bavuga ko nta jambo bagira kandi ko bugarijwe n'ibibazo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika James Jovin. Hafi amakungu yose arimo kwizihiza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi, ariko abatuye mu nkambi za Nduta na Nyarugusu bo bavuga ko ibibazo byabarenze, nta bwigenge bagira, n'agahohotero kararenze muri iki gihe. Benshi muri bo bavuga ko bafatwa ku nguvu, cyane cyane iyo bagiye gusenya, gukinyizwa n'abagabo mu rugo, kutigishwa imyuga itandukanye yabafasha gukemura ibibazo mu miryango, bigatuma ubuzima bw'umukenyezi mu nkambi budatera imbere. Bamwe mu bahaye ikiganiro Ijwi ry'Amerika bavuga ko umukenyezi ari we muryango, ariko aho batuye mu nkambi bavuga ko umukenyezi atajambo agira, naho amakungu buri mwaka yizihiza umunsi wahariwe abakenyezi. Umugore ni wari umuryango kubera ari we aguma yiruka arondera kiriya na kiriya. Mu bisanzwe turafise agahohotero kadasanzwe, kifatwa ku nguvu. Iyo tugiye gusenya kwa dusenya inyuma y'ikambi turafatwa ku nguvu abenshi. Ubu benshi turabapfa akazi no kuri ntidufashwa, hana kimwe badufashisha, babona yuko mwengo turishoboye kandi tutishoboye, ahanyene tubayeho nabi. Ubwo abakenyezi nta jambo dufite muri UN, twaranutse nta uja mu kijiji, mu kijiji nugufata bafatwa ku nguvu bakagushiramo ingwara utazopfa wivuje ngukire. Abagabo nabo mu kuturya batujya buko babunyama. Hariho numva ngo amashira hamwe bajejwe iby'abakenyezi bakuvyigira hano kata mahoro ufise. Kweli musi mukuru w'abakenyezi, yego nivyo, iyo tariki ishitse turayihimbaza mugabo ntibigenda nk'uko twatubishaka. Umugabo arashobora gutuma umugore mu nzu ugaca usanga yisimbaniye akandi gakumi, canke n'ababanye ugaca usanga umugore nawene ni bamwe gusa muga ntibigwiriye, gusa abagabo nibo bigwiriye cyane cyane. Ugaca usanga yizaniye nk'undi mugore, umugore ataye ngaho yirongoreye ubundi, ugaca usanga ari zangorane nyene umugore agumagira, ugaca usanga no kubaho biramugoye, ugaca usanga nyene mu buzima bitagenda neza. Umunsi wahariwe abakenyezi wizihizwa itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu buri mwaka no mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Rimwe na rimwe amashirahamwe afasha impunzi arakora inama zo kwizihiza uwo munsi
munsi gusa ibivugwa muri izo nama bisa nk'ivya politike kubera bidashirwa mu ngiro nk'uko bisabwa. Kubw'iyo mpamvu abo bakenyezi bafite ico basaba ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi HCR co kimwe na leta ya Tanzania. Ico dusavye leta ya Tanzania na UN ubwa mbere yoduha ifungurwa zisha hamwe n'inkwi zo kuzicaniza mu ntumbero yo kwikingira irifatwa ryo ku nguvu ko ryogabanuka. Bakekuzana utuntu akanezereza umukenyezi akabona atari muri UN mbere badutera kugwana uzoja kuvoma uhure n'umusazi yasaze yambaye yatwigirije iyo pantaro umugera n'umwe uzotarikira nka hariya bagende kweri baze barabwira n'abagabo baze baratwubahiriza bari kuduhohotera bagonga mu nkami baraduhohotera cyane nta jambo dufise kacinyizo baze barakunda abagore bakunda abagore babo. Abakenyezi mu nkambi za Nduta na Nyarugusu barigishwa imyuga itandukanye naho atari ku rugero rushimishije. Mu bitigiri bitangwa na HCR buri mwaka hafi abakenyezi 70 nibo bigisha imyuga yofasha gukemura ibibazo mu rugo, mu gihe inkambi ya Nduta ituyemwo abakenyezi barenga gato 30,000. Mu biharuro vya nyuma byatanzwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi HCR mu mpera z'ukwezi kwa mbere, impunzi z'abarundi zituye mu gihugu cya Tanzania zirenga gato 140. Hafi igice cyabo n'abakenyezi gusa bugarijwe n'ibibazo ntangere ugereranije na bagenzi babo mu bindi bihugu. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini ku bw'ijwi ry'Amerika. Guhera ejo kuwa mbere hashize u Rwanda rwafunguye imipaka yarwo yose yo ku butaka. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi yagiye muri gare mpuzamahanga ya Nyabugogo i Kigali kureba uko abaturage bari bakereye kujya gutembera mu bihugu bituranye n'u Rwanda. Kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere muri gare mpuzamahanga ya Nyabugogo iri mu mujyi wa Kigali, abagenzi bajyaga mu bihugu bituranye n'u Rwanda bari bazindutse. Abavuganye n'ijwi rya Amerika bagaragazaga ko bari banyotewe n'uko imipaka ifungurwa nyuma y'imyaka yari ishize urujya n'uruza hagati y'ibihugu bituranye n'u Rwanda rwarahagaze. Umunsi wa mbere wagaragayemo abagenzi berekeza muri Uganda kurusha abajya mu bindi bihugu bituranye n'u Rwanda. Kuri mikoro y'ijwi rya Amerika abaturage bagaragaje impamvu bishimiye kugana i Kampala. Jewe ndabyishimiye, ni byiza cyane. Tunayenda Kampala, tunayenda Mombasa. Hanjye sinari nkiryaga firiti n'abana, firiti yari yabaye abakire, ariko ubu bagiye kuzana amavuta yamba akarangire. Ubuzima ni wane, kuba bafunguye Bugande byabaye byiza kurushaho. Yaba twebwe dukorera hano akazi kacu kaba hano muri gare buri munsi, yuzanye umugenzi hano kuri Volcano baguha 500, y'umujyanye za Trinity za Modern za Simba baguha amafaranga. Uretse n'ibyo kandi nawe urabizi ko ibiryo byinshi twabikoraga hakuri. Ubu litiro y'amavuta iri kugura 3,000, ariko hari uruganda rwabaga Bugande bitaga Mukwana, yo rwabaga dufite amavuta yarwo hano mu Rwanda wasangaga litiro ari 1,500. Twishimiye uko Kampala yafunguye, wenda ibiribwa biragura make, wenda nicyo kintu twifuza. Nubwo leta y'u Rwanda yatangaje ko imipaka yose ihuza u Rwanda n'ibihugu bituranye narwo ifunguye, muri gare ya Nyabugogo ntihagaragaye imodoka zerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Abaturage bati turabanza dushishoze. Imodoka z'i Burundi koreya naho ziraza kuboneka nuko abantu bagifite ubwoba bakikandagira bataramenya, ntago birasobanuka neza, ariko nka nyuma y'icyumweru abantu bose bamenye ibyo ari byo. Abandi banyamakuru b'ijwi rya Amerika basuye imipaka itandukanye hirya no hino mu gihugu, bagaragaje ko ku mupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi nta rujya n'uruza rwahagaragaye, ndetse n'abanyarwanda bagerageje kwambuka bangiwe gukomeza i Burundi. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney avuga ko u Rwanda rwakoze ibyarwo, ibindi bizakorwa n'ibyo bihugu. Cyambere no kubanza kuvuga yuko icyemezo cyafashwe cyo gufungura imipaka cyafashwe na leta y'u Rwanda, kuvuga ngo abaturage babemerewe kuba basohoka mu gihugu bakajya muri ibyo bihugu duturanye. Ariko icyemezo cya leta y'u Rwanda kigomba kujyanana nuko no muri ibyo bihugu nabo bafite ibyo basaba. Twebwe abanyarwanda tubemereye kuba basohoka mu gihugu ku mpamvu zinyuranye, ari iz'ubucuruzi, ari izo gusura. Ubwo twabisabye ko abaturage bashobora kwambuka ari Tanzania, ari Burundi, ari Uganda, nabo bagomba kugira icyo twakwita nka reciprocity, no kuvuga ngo nabo baba bafite gahunda bafashe ku bijyanye n'urujya n'uruza. Hanyuma ku ruhande rwa Burundi nabo umupaka ntabwo barafungura, ubwo zitegereje ikiza kuvamo. Amakuru twabonye ku bayobozi
ku ruhande rw'u Burundi nuko bategereje ko nabo bafatwa icyemezo ku rwego rwa leta. Ubwo rero bagifata ko n'abarundi nabo bakeneye kuza mu gihugu. Kugeza ubu bifuza gusohoka mu Rwanda basabwa kuba barakingiwe inkingo 3, bagasabwa urupapuro rw'inzira, mu gihe abinjira mu gihugu bo nta byinshi basabwa. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima Muganga Mpunga Tarsisi yabisobanuye. Icyo dusaba rero nabo ni kimwe dusaba n'abandi, no kuvuga ngo abikingije niba ari akarusho, ariko atekinjira ashobora gukoresha test, rapid test, kugira ngo nawe tubone ko ari muzima akinjira. Ariko iyo bageze mu gihugu n'undi tubongera tugafata rando muri ibipimo dufata kugira ngo tube kubwani bwa buhagaze muri abantu baza tutishyuza. Twebwe dukora muri rwego rwo kugira ngo tukurikirane tebe ko ukuza ko abantu binjira mu gihugu bitazagira ingaruka mu kuzamura ubwandu. Ibyo bipimo ntabwo byishyuzwa, tuyifatira abantu binjiye gusa kugira ngo twebwe dukurikirane tebe ko nta ndwara irimo. Ntabwo tubuza umuntu kuza mu gihugu, niyo yaza atikingije turamwakira, niyo yaza atipimishije ageze mu gihugu, ahubwo twabona umwanya wo kumupima. Twebwe rero ntabwo dushyiraho amabwiriza agenga ibindi bihugu, ahubwo twebwe dukora n'ibyo bihugu kugira ngo dushyire amabwiriza afasha abantu ubu. Imipaka yafunguye kuri uyu wa mbere cyane cyane ihuza u Rwanda na Uganda ndetse n'ihuza u Rwanda n'u Burundi yari imaze imyaka myinshi ifunzwe ku mpamvu zidafite aho zihuriye n'icyorezo cya COVID-19. Umupaka w'u Rwanda na Uganda wafunzwe mu myaka 3 ishize, u Rwanda rushinja Uganda gucumbikira abashaka guhungabanya umutekano warwo. Uganda nayo ikavuga ko u Rwanda rwohereje abatasi mu gihugu cyabo. Naho umupaka w'u Rwanda n'u Burundi wo warumaze imyaka igera kuri 7 ufunzwe, wafunzwe biturutse ku mubano utari mwiza hagati y'ibi bihugu byombi. U Burundi bwashinjaga u Rwanda gucumbikira abagerageje guhiruka ubutegetsi bw'uwahoze ayobora u Burundi Petero Nkurunziza, naho u Rwanda rugashinja u Burundi gukorana n'imitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. U Rwanda rero rwaraye rufunguye imipaka yarwo yo ku butaka. Radio yanyu Ijwi ry'Amerika yatumye abanyamakuru ku mipaka kureba uko byifashe. Duhere igatuna umupaka w'u Rwanda na Uganda. Radio yanyu Ijwi ry'Amerika yari yatumyeyo Eric Bagira ubusa. Saa sita z'amanywa zibura iminota mike nibwo bisi ya mbere yari ivuye i Kigali yerekeza i Kampala yari isesekaye ku mupaka wa Gatuna uhuza u Rwanda na Uganda. Umwe mu bagenzi bwana Jean Claude Gatege yaragiye gusura abavandimwe muri Uganda, akazakomereza mu mahugurwa muri Kenya. Yaturutse mu karere ka Rusizi. Ni ibyishimo bitarondoreka yaba ku baturage bo mu Rwanda ndetse n'abaturage b'i Bugande kuba tugiye kongera kandi guhahirana no kongera gusurana ku batari baherutse guhura, ko nibwira ko baherukaga guhura mbere iki cyorezo na mbere yuko iyi myanzuro ikakaye yari yarafashwe yo kubuza abaturage gusabana. Kugera ku mupaka wa Gatuna ushaka kwambuka muri Uganda byasabaga kugaragaza ko uwambuka yikingije icyorezo cya COVID-19 mu buryo bwuzuye. Umwihariko byasabaga kugaragaza ko yipimishije icyorezo ku gipimo cya PCR cyishyura amafaranga 30,000 ku munyarwanda, amafaranga 47,000 ku munyamahanga. Ubwo twari ku mupaka wa Gatuna hari abo twabonye bahita bishyura bakipimisha kugira ngo babashe kwambuka. Ku rundi ruhande hari abari babuze ayo bacira nayo bamira. Mahoro na Viviani ni abanya-Ugandakazi batunguwe n'ayo makuru, bari baturutse Kigali. Twebwe ejo twagiye Camp Kigali, turavuga tugiye Kampala, ejo tuzakoresha basi. Baratubwira nyine ni ugukora rapid test, niyo twakoze. Rapid test ni 5,000. None twageze ku mupaka barimo kutubwira kubera ko tweba turi Abagande, batubwiye ngo twishyure $50 tukore PCR test, ngo results ziraza gusohoka nyuma y'isaha. Ibyo bintu bibaho? Nta mafaranga dufite, turabigenza ute? Ntago nzi nje ubu ngubu ndicara hano sinzi ikintu bari bunkore kuko nta mafaranga mfite. Numvaga ko ibyangombwa byose mbyujuje, nta kindi twasabwaga. Rero kugera ahangaha batubwira ngo twishyure 70,000 ingahe by'amanyarwanda kugira ngo tubashe kwinjira mu gihugu cya Uganda. Ndumva ari ikibazo gikomeye kugira ngo ayo mafaranga aboneke, ntayo dufite. Abinyujije ku rukuta rwe rwa Twitter, umuvugizi wa guverinoma Madame Yolande Makoro yavuze ko leta y'u Rwanda yatangaje ko hazajya hapimwa umubare runaka w'abambuka imipaka yo ku butaka, ariko ikiguzi kikishyurwa na leta. Madame Makoro agashimangira ko nta mugenzi uzabazwa ikiguzi cyo kwipimisha. Minisiteri y'Ubuzima nayo yatangaje ko bishoboka ko abashaka gukoresha imipaka yo ku butaka berekeza mu bihugu bituranyi basabwa gukoresha ikizamini cyo mu bwoko bwa PCR mbere yo gusohoka mu Rwanda. Ibi bigakorwa bishingiye ku masezerano ibyo bihugu byashyizeho ku bagenzi babyinjiramo. Ijwi ry'Amerika yakunze kubona abaturiye umupaka wa Gatuna bari babukereye cyane ba rubanda rugufi biteguye kwambuka bajya Uganda, ariko babishinzwe babasubizaga inyuma kuko batashoboraga kwirihira amafaranga 30,000 yo kwipimisha.
uyu mukecuru washakiye mu Rwanda twakubitaniye ku mupaka wa Gatuna agiye gusanganira nyina n'umubyara waruje kumusura dore uko byamugendekeye. Nge nkanjye nari mpamagajwe na mubyara wanjye uri hariya, mukecuru wanjye niyo yari yaraye. Noneho mu gitondo baramuherekeza bamwicaza ku cyambo hariya kuri Manizirande. Ndamanutse ngize ngo ngiye guhura nawe muzane. Mpageze barambwira ngo ni 30. Ndamupepe rwose asubiyeyo nanjye ndagarutse agahinda nako kunyica. Ngo nyine agahinda ngarukanye nawe agasubiranyeyo nawe niko agenda nyirumva nanjye bwanjye ndikurira nawe ari kurira. Birakaze. Iyo mubwira abaturage rwose ko imipaka yakinguye ubu nitunyura igishanga murongera muturasagura maze turinyurira igishanga. Ibyabaye kuri uyu mukecuru nabyo byabaye kuri Jean Bosco Sindambiwe wo mu murenge wa Mutete mu karere ka Gicumbi wari waraye amajoro yiteze kwambuka mu migenderanire n'abanyayuganda. Nari naje nzi ko bafunguye umupaka ariko habaye imbogamizi z'ayo mafaranga 30. Ubwo rero perezida wacu n'uwa Uganda nibongera baganire kuri iki kibazo cy'aya mafaranga 30. Ni mezi kuko ikigaragara cyo rubanda rugufi hano ruzambuka uyu mupaka azajya hambuka umuntu ufite business igiye kurangura, ntuzajya gusura umuntu urwaye gushaka 30 byo kwipimisha. Umuntu apfuye urabyumva ntiwamutabara. Kuri Bwana Byiringiro Damas wajyaga Uganda kubaza uko ibiciro bihagaze ngo asubukure ibikorwa by'ubushabitsi agasanga hari cyagombye gukorwa mu mugambi wo koroshya imigenderanire. Bashaka ukuntu niba bo koko bemera ko abaturage b'Abanyarwanda ari ababo kandi babakunda, bagashaka ukuntu bavugana n'inzego zibishinzwe z'ubuzima ari za Uganda n'iz'u Rwanda, bakagira ukuntu borohereza abaturage, hanyuma abaturage bakongera bakagenda uko byari bisanzwe, bakagerageza kubacaginga amafaranga make ku cyo gipimo cya test covid, kuko aya mafaranga abaturage bayafite ntabo murebye n'ikigero n'ibyago twari tuvuyemo cyangwa se icyorezo tuvuyemo, abaturage barakemye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ubwo rero inzego zibishinzwe zibikurikiraniye hafi ibintu rwose base nk'abagenda babyoroshya mu kuntu hanyuma abaturage bashe kwishima. Tukiri ku mupaka wa Gatuna ntitwabashije kubona abanyayuganda binjiye ku butaka bw'u Rwanda bagenderanira n'abaturanyi babo, gusa twabonye abanyarwanda bagera muri 3 bari bavuye muri Uganda bagera ku ruhande rw'u Rwanda bakanirwa kwiyishyurira ikizamini cy'amafaranga 30,000 bakabareka bagatambuka. Nibutse ko imipaka yo ku butaka yafunguwe nyuma y'ibyemezo bya guverinoma byo ku itariki 9 z'uku kwezi, ni nyuma y'imyaka 3 imipaka ifunze ku mpamvu zakunze kuvuka ku bihugu byombi zishingiye kuri politiki. U Rwanda rwakunze gushinja Uganda guhohotera abanyarwanda bagiye no gushaka guhirika ubutegetsi bwarwo. Uganda nayo igashinja u Rwanda ko rushaka kuvogera ubusugire bwayo mu bikorwa by'ubutasi. Bagira ubusajwi rya Amerika igatuna ku mupaka w'u Rwanda na Uganda. Uburundi bwo bwatangaje ko butarafata icyemezo cyo gufungura imipaka ku ruhande rwabwo. Byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Albert Shingiro. Abaturiye umupaka wa Ruhwa uhuza Uburundi n'u Rwanda ntibashoboye kwambuka, cyo kimwe n'abarundi bo muri komine Rugombo bashakaga kurema isoko rya Bugarama mu Rwanda. Umunyamakuru wacu Temistokle Mutijima yanyarukiye kuri uwo mupaka wa Ruhwa ku ruhande rw'u Rwanda yaduteguriye inkuru ikurikira. Kuva icyemezo cy'ifungurwa ry'imipaka yo ku butaka ihuza u Rwanda n'ibindi bihugu cyatangazwa kuwa 5 ushize, abanyarwanda baturiye umupaka wa Ruhwa bari bategerezanyije igishyika cyinshi ko uyu wa mbere ugera bakambuka bajya muri iki gihugu gituranyi. Gusa kubageza ku mupaka bagize gutungurwa gukomeye basubijwe inyuma n'inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka ku mupaka wa Ruhwa uhuza komini Rugombo ya Cibitoke mu Burundi n'akarere ka Rusizi mu Rwanda. Kuri bamwe wasangaga no kubyumva bibagoye. Twishimye, ababyeyi twabyinnye, twavugije impundu, twongeye kugira agahinda cyane no kwibuka iminsi tuvuyemo badushubije inyuma. Turebye ko twatwihutiye kujyayo ko twatwibutse ko ikinguye, twasanze umupaka udakinguye. Ahubwo mudufashe mutuvugire imbere mubabwira yuko ibyo bavuze twasanze bari kutubeshya. Twe twababwira ati se byashoboka ko twagiye tukagera hariya ku mupaka w'u Burundi akaba ariho batugarura. Barabyanga ati muzabimenya ko bafunguye, ubwo niba ari ukundi rero bazabitangaza birenze uko radio yabitangaje, ubwo natwe ubwo nicyo kibazo dufite. Uretse abanyarusizi batunguwe no gusubizwa inyuma bari bizeye kwambuka, ku ruhande rwa Rugombo mu Burundi naho byari nk'uko. Abari bazindutse biteguye kurema isoko rya Bugarama mu Rwanda ntibyabashobokeye.
aba ni bamwe mu baganiriye n'isoko z'ijwi rya Amerika ku ruhande rw'u Burundi. Guhera ejo kwa Mungu twaciye tufata udufaranga twari twaguranye mu ishyirahamwe tujya kurangura manderena hamwe na ndimukari twisunze yuko umunsi twinjira mu Rwanda. Dushitse ngaha ahubwo twatangaye tuzigejeje hajya mbere bamwe n'abakozi badusubije inyuma timwe nta soni mugira timwebwe perezida harwo aravugira ku radio ko u Burundi n'u Rwanda bagenderanye mbere y'ubwo twumiye ego kandi namwe twitegura ngo nze mu Rwanda sanze umupaka wugaye nasubira inyuma ngo niho hugaye ko buguruye mutuzi cyo kutajabuka ariwe yiteguye kuzakurema isoko nuko u Rwanda guguruye rero Uburundi bwo ntiguguruye cyangwa ruracugaye. Uyu mupaka wa Ruhwa kandi ni nawo wari inzira ya bugufi yifashishwa n'abanyekongo bavuye mu mujyi wa Bukavu berekeza i Bujumbura aho kunyura i Uvira ngo bambukire mu Gatumba mbere y'uko imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi itosekara mu 2015. Aba banyekongo nabo imodoka zabo kuri uyu wa mbere zageraga kuri Ruhwa zishaka kwambuka hakurya mu Burundi zigasubizwa inyuma. Nubwo batemeye kuvugira kuri mikoro z'ijwi rya Amerika ariko nabo bagaragazaga kababaro